je nari mvuye kuzogusuhuza nabonye bawukubisa amakofe Natasha arabambara gupiga amakofe ndavuga ati wa muje makweri pole sana rya makofa yakire gute ndababazwa nabigitamba ngi baciruka n'ibirenge nk'imbwa n'abahigi kubera ndarapa bose bakavuga umupetero bike kwasara muri rap kandi ndamuzana mu drive hakuna no kandi gapeti petit frère bita KIRIKOU eka karavyituramwo neza na gapeti nyene niko ndaraba naje ugacana maremare vugisha ukuri gandirimbo ya dramatic itarikira kuri bara sose akimase kwacibona baravashe baza bapfaka abastar ngo nkwa atabikorwa bagira basi je amadesa no mubyati courage kubintu ari karakora kabisa nanje novuga ati big up sana kuko amadesa mwiyi misi kabisa ndabona yuko nawe utavyorosha mu industry ya Burundi ewana King's family Burundi. Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana, niwaambie kama nawapenda sana. My name is MC Goragoza Mutarambirwa kuva kuri King's Family Burundi. Uno munsi rero amadesa vipi? Safa bye umeze neza. Safi kweli amadesa. Ndashimira Imana. Siku mingi. Maisha tukumatokwana n'ubuzima bro. Hali somba. Sizi Kiswahili mugariko. Ubuzima si bubi. Ubuzima ni bwiza kuba dukomeye dusenga Imana. Imana iguma yahi. Ukagenda kuri mama wawe. Mama wawe ndamukunda nari kunze mama hari ubundi raba akode yakazi. None madesa untwaye ko bari ati tugende. Sindi ko ndagenda nze kuramutsa umugenzi wanje bayita Williams aka Finya Boy ngurya je nabonye ari yamaze kunyitegurira kweli ebiri gutebyo asi kunyingi kweli umeze neza nshuti yanjye kweli Finya Boy vipi sasa uko bien fresh kabisa bien bien kabisa tunasema madesa no munsi ankuyano magaza ati je ngira ngende kwereka umujama wanje na mimi nipo kabisa ni mimi Williams Malobla J Finya Boy twaya huye mu buzima bwishi nawe n'umurapera afise impani komeye n'umusana sana ni mumumvirize mumve manzu mukoreze ko gatatu mayetu mwe sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu huyo niwe nashaka huyo niwe nakomba Broad boy man yaga meze neza naona yaga mimi niko fresh kabisa siku mingi basi unapendeza Mungu kabisa wambari yanga yega Finya Boy sivyo kuvugira ngaha kuri micro ko ni strago umuntu agenda camwe ni nyinshi kabisa urumva mvuze amahera menshi usanga ariko nakazuba ni kenshi tuvuga kazuba tuje gatokwe kabisa amadesa sosa kishwa aka Williams murine nawa bigger boss bombo krawalete selector unaona umugenzi wanje bro sisiko babwira amazina bro vipi fresh ibana siku mingi kweli kabisa sio ndogo akazina basi kwa teko kwa dukurikira kuri King's Family mimi wananiita Williams Malobla J Boy Finya Boy ariko duhe akapira amadesa yatubari ati tugiye kuraba mu hip hoperi aririmba uvuga ngo Fabilove nawe ni so zakishwa za fro zacu zikorotse ni so by slow wanakwambia so by slow wabonye nihoriye ngo game yananiye keshi nari sopa narabuze ikinjiye kize mvuze kimbakiye nta mwanya mwampaye muzike yoteye imbere yaba ari bwa bumwe turi hamwe birashoboka turasavye ibishoboka muraturembeje mudutuka ngo turakenye mu kuduturubika ndababazwa nabigitamba ngi baciruka n'ibirenge nk'imbwa n'abahigi kubera ndarapa bose bakavuga umupetero bike kwasara muri rap kandi ndamuzana mu drive umve baje walete selector yaga uri umugenzi wanje soma mbike wanje uri inshuti ye wanje ingo dutambe nzenze kweli igera ngaha rero uno munsi kuri King's Family Burundi madesa avuga ati je kuri rap wanje rero William uno munsi Finger Boy ngira turirimba indirimbo ebana kugeza hamwe mwebwe muri commentaire muce mwandika ati madesa yacanye cyane Finya Boy yacanye twagiye dutsangure rero kwa Finya Boy twagiye wasa sivyo nugo muduteranye uratsimika bamenyesha makuru ko bamukeneye amajambo menshi ibyo twakoze bwa mbere twabikoze umwongo mudusubizemo
Ago tubaza ubuzima twibereyemo vipi sasa bro? Atwo nakumbuye sana. Nanje ndagukumbuye maisha ndaona maisha. Je nari mvuye kuza gusuhuza nabonye bawukubisa makofe. Natasha arabamba aragupiga makofe ndavuga ati wa mujama kweri tena. Pole sana. Rya makofa yakire gute? Nakiranye umunezero. Yana kabisa nanje ndamukunda sana rya muntu. Ndamwemera sana kabisa yemerewe fresh. Arafasha abantu ibintu bikagenda bien. Yego. Kweri ndamukunda sana. Uwo mwita izina ryahe? Umwamikazi w'umuziki yaje hageze. Yego. Natasha nanze go yiwe kwera afise tusoka matumukunda walete selector. Tugume tumushigikira kuko arafise impano kandi arakunda abantu bafise impano. Si konsa. Yari yanzara zamani rabi no kwafe yo. Niya zamani mushimura. Ariko mwegerane no kumenga muratinya. Wasa. Murabajama. Tuyone twotinya. Inuma z'ishamba ntuzizi ziho. Bari muri code ya kazi. Ni road boy man. Walete selector. Ibari cyo gupampuka my friend bisaba kwandika. Mu gukora music nuko harabakunda kubanjika. Williams ndarapuka. Nini gazi gahabuka. Abafana banyumvise bakahakwa kuguruka. Kubwo kubanjika n'amakabutura agacanika. Naho muzo wamuguruka muri hip hop genda bafunika. Urazotwinjira mu tudishako dushona umbiritse umunsi wa mbere ngera kuba pampe ndaciye mpambuka uzotwinjire mu tudishako dushona walete sinovuga menshi baratuza none wiri vipi sasa fresh kabisa dori je nabona na micro igombye kugira ukuntu satana gomba kushika microphone na micro zitakuwa hoga none biri gute none bro je ndabona umeze fresh wambaye neza sire ni nziza waberewe ariko bro wahoraye sinayuwa tena maisha ya Burundi ni kupambana kabisa nihuri ibikogura bikora bimeze gute wangu manandika naho giye munyene mumeze nk'wayivuyemo keshi nyene usanga ndiko ndatwara ibintu n'abantu mwibarabara ariko iyo buri uribuka ko amadesa akiriho neza cyane tuguma tuvuga nayo wana yano mayishamba gute ni fresh watatse natatse amadesa sosa kishwa uramubona aguma yaberewe arakora aguma ari ku kivi nkagoragoza na gondosi mbe cameraman kamera bamwitwa Batimix mwenyewe Batimix nagoragoza na gondosi mwenyewe aka family Burundi nibage King Family Burundi udukene ducubona amateka yacagaragara abatari bakuzobona bagira imisaya uratsiyo ryavuye bro canke Williams uratsiyo yapfuye uratware imodoka yiwe twarapambanye kabisa umushoferi kandi akomeye kabisa je vyarase mu muziki ndavuga ati wana mane sugutwa mu murigemo uzanye ibintu vy'intuze usanga wahamaze kukubitwa kapa ndavuga ati reka manze wana nje mu kaziki driver kugira mbanze wana mbanze ndondera kanoti kabisa kudama ntadama ndose nakajana nashimira umukama kugira ubugezi n'iryo cungu ry'ubuzima kugira amadesa bisa yo kuri mu mwijima kuze nabi koko nari natsindara ubuzima bwanje bwose nabuhaye Imana ndavuka amasaba Imana ryaruzonyibuka mu buzima ukangenzo Yesa wasa gutekereza nkumviriza ngirageze kukwemeza kuko izi flow ni za Williams hariho nibikwemeza nariko ndapita duhana amadesa tugenda na Costa Beach cha dusanga ikirori cy'abayikirori duce dufata decision ukuja kuratira ijisho sanga baniga babiri nibo bari kuri stage bapika track ya Williams bica birangira mu nda cyanda simbira kuri stage haje insinga ndazicomora diko ndakebura bamwe bigira aba superstar ku micano y'iki gangster mutazi no gukompoza imbeba yisembirira tize ku kamashu waza washika nuko gukwabura nuko banyura nuko nyira no guhekenya no gucira po say nigga walete yaga sinyivuga meshi ya walete za kupaswa kimwe gusaje bro cyo maze ukora ni vyinshi kandi sinanaheza kandi muzuma mwambonye kwa je nyuma y'ishamba ndagiye ko bambonye buriya musigo ngatanu kweri uri umugenzi wanje twarabanye mu buzima bugoye na bwiza tuguma twabonanye kandi n'undi munsi tuzobonana ntacyo atwenye tutari ryajambo nama nkunda kuvuga iyi si turi ku rugendo rurerure
harabize isi kari iwabo isi ko turagenda kabisa niyo mpamvu nkunda kuvuga ati umutibanga ni guhora hagace ndaraba bajya bapeti ivyo barimo havuga ati dino guha umwanya aho nkina tiwari kubona gatari heza uratsi kumara we twagwanye mubarire William isoba isuru ugacubona sasa ugacubona baravashe baza bapfaka abastar ngo nkwa atabikorwa bagira kora ibikorwa tuwe turaba ibikorwa umuntu yakoze yabizi yashu hageze ko aruhuka ugashuza kumubwira ati ngo yakoze nabi ngo ibisuku suku nuko gukora samajambo rafashe hindura hari ibintu ukora nawe muri industry ya music usanga ariko yadusubiza down kandi natwe tubona ko umuntu arakora akire sana ndakunda wa mbere uratse kari Natasha uratse kari umuntu wa mbere ne mvuga ati respect kweri hakuna no kandi gapeti petit frère bita KIRIKOU eka karavyituramwo neza na gapeti nyene niko ndaraba naje ugacana maremare apana magufiya nkaca nkunda nundi mupeti araho bita Dramati Dramati nawaje hari ukuntu rirabegwa mwo kwa KIRIKOU nawe nisarabizi nawe niso mugi musabaratse nanye bose barabanye option code ni option code raba ngo ni Dramatoji Dramati ngo tumwemere Dramati rapambanye kandi afite boy gondos na cameraman mbe bamwita Batmix iyo zina ro kuba ntayize rirangora Batmix vugisha ukuri Batmix nagoragutse na gondos na William sengaha vugisha ukuri gandirimbo ya Dramati itari kirakora ibara sho nta makuru ufise we nkubari yuko abayizi barayizi ntagatima senda bivuze rega bashabona ngumva ngo namushigikiye ntagatima urazi ndirimbo iyo ndirimbo Dramati we tinye cyaho nari nibere nicaye general Amatesi King tije uranyemetse kweri numvise kandi imigumi ivuga ngo hanihe yari yamaze kwama ntarabeza n'ibindi bishasha aduhe bishasha bishasha muko Dramati karavyituramwo neza urazi mugo iyo nimigisha kuba nkoro ya kaboro mugo Natasha urabizi kari wa mbere we William yesa akajambo kamwe kuri Amadesa unomuzi twaje ngayo wawe kuraba nikiye kintu niye impanuro ugenda udutekereye abariko baradukurikirana nikiye kintu wobwira abamaze gutera imbere bakibagira abo bahoranye basi je Amadesa no mubwira ati courage ku bintu ari karakora kabisa nanje novuga ati big up sana kuko Amadesa mwiyi misi kabisa ndabona yuko nawe utavyorosha mu industry ya Burundi ewana nawe wabatatse fresh kuyo style kabisa wabazanye ko yana aya umuntu anyambikana ni gapo yakora kusuko nkuru yo mukanyosha umuntu hamwe nawe uramunsi ndamwita gute namwibagiye design akorera mu Kibenga uri mu Kanyosha uri Kinindo uri mu Ngagara mu Burundi bwose nuwo mu kwafere yemera amaze kubona oya sikubane umva bose barashoboye kubera kujya kuntu turamenye impano y'umuntu hajye umuntu kugira umenye impano yiwe ni kuyagana ukumva ikiri mu bwenge wiwe reka tugushimira Amadesa sande sana ndagushimira goragoza na gondose na Jazi na Gifrasi Batmix cameraman none wewe Williams nawe biri gute no na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kabisa tena nafurahi kubaona bana reka tugushimire cyane kandi wewe Williams yes sir nifuza ko utanga nomero zawe bafana wawe nabagukurikirane muze murayaga kweri kabisa nimero ziwanje ni 79 219 465 subira baza Williams Malobra J mu Kirundi arabarundi batavyumvise mu Kirundi 79 amajana 219 amajana 465 urakotse imana gwezagire yes nakubonye mvuga ati muca matwumwirengagiza utwara twarabanye
abatugiriye nabi tubarabe n'abafana bari hanze no ngaha hari abantu bagomba kutwiba urubuga rwanje ruko rurakorerwa n'abandi amadese na jewe kandi turababaye na William na wewe kandi turababaye. Andika kuri Facebook, andika ukoresheje amajambo manini, wandike amadese wandike hama ucushirako desa mu biharuro ucugira boy niko rubuga amadesa kugeza no mwana ariko arakoresha hama ucugira follow. Je urubuga rwanje bamaze gushika ubu bariko turagerageza kurugarukana ntirurasubira kwizina goragoza ariko ndibaza neza ko vuba birakunda rujya rubuga ndacarufise ndacarukoresha mugabo bacayiko baragerageza kurunyuma mugana nanje ndiko ndagerageza kugwana kugira ndarugarukana. Tukaba turimwe na William babwire urubuga rwawe. Urubuga rw'iwanje si n'ibintu nivyo guhora umuti wibanga ni guhora nawe vuga urubuga rw'iwanje ni Finya Gang everybody mukaba barasanzwe urukoresha abandi bantu ntaramenya gusa ndiko ndarukurikirana umwanya n'umwanya wante turabatora kabisa. Reka rero tubashimiye cyane ko dukurikirana ku rubuga rwa Kings Family Burundi turabakunda cyane yari MC Goroza umutarambega tugime nama Desa na Finya Boy asante sana. Ciao ciao. Nagoragoza sekandabe yanseko sekandabe yanyanyu uyo niwe nashaka uyo niwe nagomba uyo niwe nipfuza uyo niwe ndazitiro waleti shoboy Desa boy bombo wagwan tingiza gwan Kings fan.